Ejo abo twari turi kumwe duhimbaza Noel, ndashaka gusa kuvuga ibintu bibiri twavuze ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo twaravuze yuko igihe Yesu yavuka nico gihe ca mbere tubona muri Bibiliya abamarayika ngo baramanutse baza basanga aho abungere bari, haka umuco mwinshi, Imana irungika isinzi z'ingabo zo mwijuru ziza guhimbaza, bahimbaza ukuvuka kwa Yesu, baririmba indirimbo abungere bavyihweza. Ejo twaravuze ngo muri Bibiliya yose ni wagenda mu isezerano rya kera nta hantu na hamwe uzosanga muri Bibiliya abamarayika baririmba baza kuririmba mu isi. Igihe cyose muri Bibiliya twumva abamarayika mu isezerano rya kera baba baje kugwana canke baje kuexercer jugement canke baje gucommuniquer message, uravyumva. Ariko muri Bibiliya, muri histoire ya Bibiliya, muri histoire y'ubwoko bw'Imana n'abantu b'Imana, nta na rimwe habonetse ingabo ziva mu ijuru zikaza kuririmba. Ivyo bitwereka kandi bikatwibutsa yuko ikintu cari gikoretse kubona umukiza avutse cari ikintu kidasanzwe ku buryo ijuru ritashoboye kwikontena canke n'abamarayika ngo bashobore kugarukiriza louange zabo ku ntebe y'Imana aho basanzwe bakorera. Ariko izo delocalize barava muri territoire yabo ya worship baramanuka baza mu isi baza guhimbaza. Ico ni kimwe mu bintu bitwereka yuko ikintu cari kibaye cari ikintu gikomeye cimboneka rimwe kidasanzwe, aho tubona baba marayika tumenyereye baza n'inkota baje kuexecuta ordre z'Imana, ariko kandi tubabona baje kugira gute, baje guhimbaza, baje guserebra. N'igihe Yesu Kristo azoza gutora ishengero, Bibiliya nitubwira ko abamarayika bazoza guhimbaza. Bibiliya tubwira ngo bazovuza, marayika azovuza inzamba. Ako kanya abapfuye bazuke, abariho nabo biweze bashobore kumubona. Ariko kandi nta hantu namwe tubona muri histoire ya Bibiliya, haba muri Apocalypse mu isi hariho louange na adoration. Ico ni igikorwa abamarayika bakorera mu ijuru, ariko uwo munsi cyarakozwe ngaha ku isi. Ikindi twaravuze yuko kuvuka kwa Yesu mu ijoro, haleluya, si azah. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo abantu bari bicaye mu mwiza mwinshi, umuco warabamurikiye. Ijoro ni ikimenyetso canke ni symbole ya obscurité iri mu isi. Ijoro ni ikimenyetso c'igihe ca confusion abantu bari barimo igihe Yesu yaza. Ijoro ni ikimenyetso c'igihe abantu batabona iyo baja niyo bava kubera kugarizwa na eta yazanywe n'icaha n'ibindi vyose. Ariko twabonye yuko Yesu yavutse mu ijoro kugira kandi ngo Imana ituremeshe itwibutse yuko, haleluya, Yesu atatinye ijoro ryacu. Yesu yaje mu ijoro ryacu. Yesu yinjiye mu ijoro ryacu. Yesu yinjiye muri obscurité yacu. Aza ari umuco, ararasa, aramurika. Nico gituma uyu munsi twacitse abana b'umuco kubw'ico yakoze kuri uwo munsi, kubw'ico yakoze ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Rero twarashimiye Imana, Imana yo mu ijoro, Imana iseruka ahantu ata muntu n'umwe harashobora kudutabara, ikaza irasa nk'umuco. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi nshaka kuvuga ku bintu bitatu nce ndangiza, kuko hariho byinshi byo kuvuga ku munsi nk'uyu. Igihe cyose kuri Noel twama dufise message zishasha Imana ituzanira tukaziganira ko. Uravyumva no munsi mu gatondo muhira twako turibuka banyibutsa ama message nigishije ku Noel atandukanye. No kuri ku munsi nk'uyu haba hariho ibintu byinshi byo kwiga biryoshe, haba hariho vyinshi wumva Imana ikwigisha nubwo ari umunsi dusanzwe tuzi. Nico gituma hari vyinshi byo kuvuga ku munsi nk'uyu, ariko uyu munsi ndagomba kuvuga ku bintu bitatu nyamukuru nshaka guhagarara ko muri kino gitondo imbere yuko turangiza igikorane cacu. Ndashaka gusoma ubwa mbere na mbere muri 1 Jean chapitre 2 verset 2. 1 Jean chapitre 2 verset 2.
Yohani wa mbere igice cya kabiri ku murongo wa kabiri niho nshaka guhera gusoma. Ndashaka uno munsi umutwe w'ijambo riravuga titre iravuga ngo la justice de Dieu canke ubutungane bw'Imana. Sinzi ko hari message mfise yitwa gutyo, ariko mwaboni hari murahindura muje mu kintu gisa n'ico, siko ubutungane bw'Imana. Uyu munsi numva ashaka kuvuga Noeli canke kuvuka kwa Yesu nk'ubutungane bw'Imana. Yesu ashimwe cyane, kuko ukuza kwa Yesu mu isi ni acte ya justice y'Imana. Ejo naravuze ngo Yesu yaravutse avukira mu isi kugira ngo biduhe opportunité natwebwe yo gushobora kuvuka mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ivuka ryadutumye natwe dushobora kuvuka mu bwami bw'Imana. Bwana sifiwe sana. Rero ndagomba ngo dutahure ubwa mbere na mbere yuko intumbero y'Imana mu kuduha umwana wayo ari uko Imana yari ifise ikibazo c'ubutungane. Hari ikibazo c'ubutungane kitari fixe, kidatunganye, kitameze neza. Nubwo Imana ikunda abantu, ndagomba kubibutsa yuko muri caractéristique canke mu bigize Imana, Imana ni Imana iri juste. Imana yacu iratunganye. Ndagomba mutandukanye, kuko nabonye kenshi muri ino myaka, kuko usanga abantu kenshi turi abantu bibigumbagumba canke turi emotionnel, turakunda kwitiranya urukundo, uravyumva, ariko urukundo rukarenga imbibe. Ndagomba kubabwira yuko naho dukunda, ariko kandi Imana nk'umuhinga mu gukunda, ndagomba kuvuga ngo Imana n'urukundo irazi gukunda. Ariko naho Imana izi gukunda, Imana ntishobora gukengera justice yayo. Imana ntishobora gukengera ubutungane bwayo. Ndagomba kubibutsa mwe muri abakristo muri hano hantu, naho mukunda, mugomba kumenya yuko uko dukura mu rukundo, uko dukura mu by'ubumana bwose, tugomba kandi no gukura no muri justice, kuko Imana yacu ni intungane, iri juste. Rero Imana naho ikunda abantu, ikunda abo yaremye, hari ibintu byinshi abantu batashobora gushikira, kuko icaha cinjiye mu isi, cinjijwe na Adamu na Eva. Kubw'icaha binjije mu isi, catuma abantu babalimite muri benefice z'ubumana canke mu nyungu zibijanye ubumana. Mu yandi majambo, ivyaremwe vy'Imana vyaremwe mu buryo bwiza, byari biri limite, uravyumva, mu gushobora kwakira ivy'Imana yabateguriye igihe yabarema. Rero kuko hari ikibazo c'ubutungane, rero byatuma ubuzima bwacu bubamwo kunesha, bubamwo ivyago vyinshi n'ibibazo vyinshi. Ariko icago ca mbere twari dufise ni icago cyo gutandukanywa n'Imana ibihe bidashira, tudashobora kubana n'Imana, tudashobora gusabana n'Imana, tudashobora kugira Imana mu buzima bwacu, tudashobora kuba dufise ivyizigiro byo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Kuko ibitashoboka si uko Imana itadukunda, ariko nuko justice y'Imana ntiyadupermeta kubana n'Imana. Kuko rero hari ikibazo c'ubutungane, vyasavye ko Imana igira gute? Irondera gukemura ikibazo c'ubutungane kugira ngo ishobore kubana nanje, kugira ngo ishobore kubana nawe, kugira ngo ishobore kutwiyegereza, ishobore kutwakira hafi. Usomye muri 1 Jean chapitre 2 verset 2, nkuko twavuze, hatubwira ikintu gikomeye. 1 Jean chapitre 2 verset 2 haratubwira ngo, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu, mugabo si vyacu twenyene, ariko ni ivy'abari mu isi bose. Uwo ni impongano y'ivyaha vyacu, siko? Mu gifaransa avuga ngo il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mu yandi majambo, Imana yagomba kuronka ikimazi gikwiye, gifise capacité, gifise uburenganzira canke ico no kwita légitimité spirituelle yo kudukura kwicaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abakera bakoze icaha, Imana yabaze inyamaswa, ivisha amaraso, irabambika, irabafuka,
habaho amaraso yo gupfufaza canke guhanagura temporairement icaha cabo, ariko apana guhanagura burundu canke definitivement. Mu myaka yose y'ubwoko bw'Imana bugendana n'Imana, hama hariho ivyo bimazi vyo kwicungura, vyo kwikura kw'icaha, vyo kubahanagura icaha. Iki nico catuma izo mpene n'izo ntama zabagwa ku bakene, bamwe bakazana n'inuma, vyatuma uravyumva ku mwaka ku gihe bagomba kwiyeza, ariko ata kapasite ivyo bikoko bishobora kuzana vyo kuboza, kuko icagomba koza cagomba kuba ari ikintu gitunganye cejejwe. Muri Ancien Testament baragerageje kuzana ibintu bitunganye, bakazana intama yera, bakazana intama itagira tashe, bakazana intama ivyibushe itonze, bakazana intama uravyumva igize gute ikiri ntoya, itaragira amadega menshi, itarona, itarajya n'ivyatsi vyo hanze. Byo byose byari ibintu byo kugerageza un peu gukotwaya la justice de Dieu. Bakaza gusa sinivyo gusa, bamara kuzana niyo ntama bagasesa amaraso yayo, ikagomba kuba ari intama itagwaye n'ijisho, ikagomba kuba ari intama itanamugaye. Barondera excellence, bagomba perfection muri sacrifice, mu kimazi kigomba gutangwa, barondera ugutungana. Hari bimazi bitakigwa kugira ngo bikure kw'icaha c'abantu, ariko kwake bagerageza gukotwaya la perfection, ariko kandi ntibigeze bashobora gushitsa ukugororoka kw'Imana. Nico gituma ivyo byose byari ibintu bihanagura icaha c'abantu mu gihe gitoya. Uyu mwanditsi akatubwira ngo uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Haleluya. Sacrifice expiatoire. Uravyumva, niwe mpongano, nico kimazi Imana yironkeye, kiri pure, kiri sans tâche, kigomba kuza gutangwa ku bwa jewe na wewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero mugomba gutahura yuko rero kugira ngo Yesu avuke mu nzu ya Yosefu na Maria, avukire hajya ahantu, bwa mbere na mbere biza kureponda kuri objectif ya mbere y'Imana, canke kuri exigence, canke igisabwa ca mbere c'Imana, ninde yokuraho icaha c'abantu. Nikihe cokosora ikosa Adamu wa mbere yakoze, nikihe cohanagura ivyabaye. Amina. Nuko Imana yaduhaye umwana wayo kugira ngo atubere ikimazi c'impongano, ikimazi kitweza, ikimazi kidukura kw'icaha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero iyo duhimbaza Noeli tugomba gutahura icambere gikomeye, uyu mwana kugira ngo avuke yaje ari victime, yaje ari kimazi, yaje ari condamné. Condamnation ntiyatanguriye i Getsemani canke ku musaraba, yaje deja ari condamné, yaje yaciriwe ko iteka. Uravyumva, yaje nka réponse. Amina. Usomye aho nyene muri 4 verset 10, 1 Jean chapitre 4 verset 10, havuga ngo 1 Jean chapitre 4 verset 10, havuga ngo iki nico kirimwo urukundo, suko twe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha vyacu. Igikomeye suko twe twakunze Imana, ariko nuko Imana yadukunze ubwa mbere. Ikintu ca mbere kitugaragariza urukundo Imana yadukunze ubwa mbere, nuko yaduhaye umwana wayo akaza kuba impongano, akaza kuba victime, akaza kuba ikimazi. Ico nico kintu ca mbere kitumanifesta urukundo rw'Imana. Nimwataha mu mazu yanyu, nimwaganira n'abana banyu, nimwaja mu miryango yanyu uyu munsi muko murahimbaza Noeli, mubwira abantu, mwibutsa abantu yuko Imana yaratanze ikimazi, yatweretse urukundo mu buryo yaduhaye ikimazi. Ico kimazi niwe mwana wayo, kugira ngo abeho yitange nk'impongano. Uravyumva, ashobore kuza kudukura kw'icaha cacu. Bona sifuwe sana. Point igira kabiri shaka kuvuga ko kuri uyu munsi iravugwa, ikigira kabiri ko Imana yaduhaye sacrifice iri pure, iri sans tâche, akaba ari we Yesu Kristo. Ico ni kimwe ni cambere. Ariko ikigira kabiri, hariho besoin canke hariho ubukene bwo gucungurwa, hariho besoin ya hasha. Kubera kuba mu caha isi yari iboshwe, twari munsi y'minyororo ya Satani, twari twacitse abaja ba Satani, twari twacitse imbohe za Satani,
twari tujakariye satani, twari tuganzwa nawe, dutegetswe nawe. Niwe yari imana yacu, tutabizi, twarabirahiye, tutabirahiye, ariko niwe yari imana yacu. Kuko Pawulo avuga ngo twatwagwa n'impwemu zitwara abandi bose. Uravyumva? Kuko isi yari umwijima, twese tujakariye satani, adufise kubushobozi, icaha kidufise kubushobozi, adukoresha ivyo ashaka, tuneshwa, turabatsindwa, tudashobora kubana n'Imana. Kuba hari ikimazi catanzwe ni kimwe, ariko ico kimazi Imana yitangiye ariwe mwana wayo, arico ca mbere. Uyu mwana yarakeneye gushika ahantu aducungura. Igihe Yesu yava ku musaraba, yarahejeje gutanga dote yiwe n'amaraso yiwe. Urupfu rwiwe ni nka dote yatanzwe officiellement. Arabwira satani ngo birarangiye, aravuga ati ndatanze ikiguzi, ndatanze inkwano, sintanze igiceri, sintanze ifeza, sintanze inzahabu, ariko ntanze ubuzima bwanje, kugira ngo ba bantu bamaze imyaka bakujakariye baboshwe utegeka kubw'icaha, ndatanze igikenewe cyose kugira ngo abari mu isi, abariho uyu munsi n'abazovuka n'urunganwe ruzokurikira bave mu nzara zawe, bave mu minyororo yawe. Ndatanze dote, ndatanze ikiguzi, ndatanze prix. Papa yemera iki kiguzi canje, ikimazi canje, papa arakiryohererwa. Ndikimazi yitoranirije, ndikimazi yitoranirije ico yakunze. Ndakwije condition, abanshitseko, abanyakiriye, abazonyizera bazoba bacunguwe definitivement. Nta bikoko bizosubira guhona, nta bikoko bizosubira gutangwa, nta repetition canke izokwamigaruka ku mwaka ngo abantu bakora ikintu gishasha. Abazokozwa bazokozwa une fois pour toutes. Amaraso yanje arakwiye kugira ngo ahanagure icaha c'abari mu isi, akibakureko abeze. Aba amaraso yanje azokoza bazocika abera, bazocika abagororotsi. Ndatanze le prix nécessaire. Haleluya, amen. Sacrifice iri parfait. Haleluya. Si ivyo gusa, kandi ikwije amategeko yose. Tuboshwe tuba dukeneye gucungurwa, kuko iyo umuntu aboshwe, uravyumva, abaziritswe n'uyundi mugabo, abari propriété, abari igikoresho c'uyundi muntu. Tutarakizwa twari ibikoresho, twari abantu legalement, turi munsi y'amategeko ya satani. Muranumva abantu bavuga ngo yango je ngo sindi umwana wa shetani, ariko ngo sindakizwa. Ngo reka nakubwira ikintu kimwe, kuba umwana wa shetani si décision, kuba umwana w'Imana ni décision. Ariko kuba umwana wa shetani si décision, ni pas à la naissance. Tu es de lui, tu es fils du diable. Niko Bibiliya ivuga. Si jewe ntimunda umenga nabaye mesha kuri Noel, ku munsi mukuru ndiko ndavanga. Uravyumva? Niko na Yesu yabwiye abisirayeli bazi ko basenga, abita abana ba wamugwanize. Legalement, mu mategeko y'impwemu, utarakizwa urumuja wa satani. Utarafata decision yo gufatana na Yesu no kumwizera, uri umbabarire kubivuga, uri umuntu wa shetani. Ariko waremwe n'Imana, ariko uri wa shetani. Ntiwarinze kubihitamwo, ariko niko biri. Uravyumva? Kuko turavukana icaha. Corruption yarinjiye muri humanité, icaha carinjiye mu bari mwisi. Rero ico Yesu yakoze amaze kuvuka, uravyumva, yatanze ikiguzi gituma utakibu wa shetani, ariko uyu munsi ushobora gucika uw'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Nuwashavuye ko na mwisi wa shetani, ndaguhaye inkuru nziza, urashobora kuba uw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ivyo ni wewe ubihitamo, nta uguforsa, kandi nturi uw'Imana kubera uri muri life center. Hariho abaporoti benshi badakijijwe. Rero ico Yesu yaje gukora, yaje gushitsa ubutungane bw'Imana, ni kimazi gikwiye, gishobora, gifise legitimité. 2, yatanze ubuzima bwiwe nk'ikiguzi cyo kutubohora. Amina. Ikigira gatatu, uravyumva, arico ndangiriza ko
icyo yesu yakoze kigira gatatu, yesu yagize gute? Ariko ndashaka gusoma uyu murongo kwanza. Haleluya. Luc chapitre 1 verset 68. Igihe yesu yavuka. Luka igice cya mbere ku murongo wa 68. Sinzi ko umurongo nawusomye ejo. 1:68. Haravuga ngo ati umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura. Umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikagira gute? Ikabacungura. Yesu ashimwe cyane. Ukuvuka kwa Yesu kwari gufise intumbero yo kuducungura. Ni ubwami bugwana, ni ubwami bunigana, ni ubwami uravyumva bumwe bwatwaye ikitari cabwo, hakaba ubundi bwami buje kugarura ivyabwo, ariko hakagomba kubaho ikiguzi cyo kugarura icatakaye, icazimiye, icahenzwe canke icatwawe. Igihe Yesu yavuka baravuye ngo umwami wacu ashimwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera igendeye abantu bayo ikagira gute? Ikabacungura. Kuri Noeli ntidushobora gutakaza iyi ntumbero no kwibagira yuko kuvuka kwa Yesu kurimo objectif yo kuncungura, yo kugucungura. Iyo bavuga gucungura no kuvuga ngo uri appartenance y'uyundi muntu, ugucungura arakwiapproprier par un prix donné. Haleluya. Ariko kandi hari igihe uza kugucungura azana ikiguzi kidakwiye, hama ubusanzwe wagufise akavuga ngo uranzimvye, uyu muntu ntagugwa ya mahera. Ariko uwo data yarungitse afise ikiguzi gikwiye kitari discutable. Nico gituma Satani atabashije no kurotena imfunguruzo z'ikuzimu. Nico gituma Yesu agiye kuzimu yazigarukanya akazifata, kuko yari afise uburenganzira, kuko sacrifice yiwe irakwiye, iratunganye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Washobora gusoma Romains 5 verset 10. Romains 5 verset 10. Abaroma igice cya gatanu ku murongo wa 10. Abaroma igice cya gatanu ku murongo wa 10. Ko tujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo, tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Bwana asifiwe sana. Cya gatatu nshaka kurangiriza ko kiravuga ngo Yesu yaje kutureconcilia n'Imana. Bwana asifiwe sana. Yesu yaje kutwuzuza n'Imana. Amaze kuba ari kimazi gitunganye, akamara gutanga ikiguzi gikwiye, uravyumva, kuri babandi bamwizeye bakizera sacrifice yo kumusaraba, bamaze kumwizera barakijijwe, uravyumva, iyo eta iba reconcilia n'Imana, itwuzuza n'Imana. Uyu murongo uratubwiye ngo kuko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo. Twujujwe n'Imana, nta reconciliation yari possible n'Imana. Nta kunywana n'Imana kwari gushoboka mu isi. Nta bintu abantu bashobora gukora kugira ngo babane n'Imana parfaitement. Nta bintu abantu bashobora gukora kugira ngo ku masaha 28 muri ca cumba canyu mushobore gusenga bishoboke. Hategezwa kubaho amategeko na protokole abaho uburenganzira bwo gusenga. Nta kuntu mwari gushobora kwesha pio règle. Nta kuntu mpwemu yari kuza ku bantu bose, yategezwa kuza ku bantu bake bake barishwazi. Kandi nabo bantu bake bake mpwemu yera yaza akabamanukirako, ntiyashobora kubaguma ko en permanence. Yarabaza akabakoresha agaca agenda. Dawidi yagize mpwemu akanya gataragenda, Mose yagize mpwemu akanya gato akagenda. Mpwemu yabafata provisoirement kugira ngo bakommunike message, ariko mpwemu ntiyashobora kuhaguma en permanence, kuko naho bari abantu b'Imana hariho justice y'Imana itari accompli. Nico gituma isezerano rya kera yuzuye amategeko menshi n'amaregle menshi.
nico gituma ata muntu yashobora gusengera muhira, n'uwashaka gusengera muhira yaja mu idirisha nka Daniyeli akaraba vers Jerusalem, agasenga araba Jerusalem nk'uko abamizirimo bakibikora uyu munsi baraba sinzi kari mu ruraruko canke sinzi kari hehe, bagakora bakurikiza izo rituel kugira ngo bakomplise la loi, kuko wakora ikintu cyo cyose kijanye na culte en dehors y'ivyo amategeko avuga yacikuwa ubuhanwa n'amategeko. Nico gituma Yesu mukuza ayo mategeko yose yari ku bantu wewe yarayashikije. Nico gituma uyu munsi dushobora kuronka mpwemu yera mu buzima bwacu en permanence. Nico gituma nshobora kuvyuka mu gatondo nkasenga, nshobora gushutura ndi ntwaye imodoka nkasenga. Nico gituma mpwemu yera ntakiza, ariko kandi yatugize ingoro yiwe, turi ingoro ya mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya, amina. Kubera ko ivyo byose byashobotse kuko uwo yatwujuje n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo. Tukira abana si bayo, none tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Haleluya. Ubu twarabaye réconcilié. Abizeye Yesu Kristo nk'umwami wabo barabaye réconcilié, barujujwe n'Imana. Yesu amaze gukora acte zibiri za justice y'Imana. Nikimazi kiri qualifié, nikimazi gitanzwe volontairement. 3 ibisigaye bica biza muri responsabilité ya jewe na wewe. Uravyumva? Kumwizera nk'ikimazi Imana itanze kidukura kwica, hama tumaze kumwizera bikatwinjiza mu bucuti bwacu n'Imana. Ndarangiza mvuga ngo ivyo byose vyakoretse vyaduhaye uburenganzira bwo gucika abana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ubu turi abana, twaragarukanywe mu bwana. Kare twari ibiremwa vy'Imana, uyu munsi abakijijwe twitwa abana kuko twujujwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nimba uvyumva uduze ukuboko kwawe. Haleluya, amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kubwanje Noeli uravyumva isobanura iki kintu. Haleluya. Ikimazi gitunganye. Haleluya. Sivyo gusa, sacrifice ikozwe mu buryo buri correct. Kigira gatatu kuzuzwa, ikigira kane gucika ni position. Ndangirije kuri position. Twagizwe abana kubw'uwo Yesu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Terme abana b'Imana ni terme n'ahantu hakeyo biri muri Ancien Testament iri utilize mu makosa ya traduction. Muri Ancien Testament nta bana b'Imana bari. Uravyumva? Hari ubwoko bw'Imana, uravyumva? Hari abitavye umuhamagaro w'Imana. Ariko ijambo abana ni ijambo riri muri Nouveau Testament gusa, kandi riva mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Rero ndashaka abana tuvugire hamwe uyu murongo, sivyo abana? Bwana sifiwe sana, amen. Ndashaka uyu murongo tuwaturire hamwe nk'abana muri kino gitondo mbere yuko ndangiza message. Haleluya, amina. Mirongo shaka gusoma n'umurongo uri muri Romains chapitre 8 verset 16 na verset 17. Romains chapitre 8 verset 16 17. Abatari bake murabuzi. 8 chapitre 8 verset 16 na 17. Haravuga ngo ndaza kubabwira musubiremo mu nyuma yanje. Mpwemu ubwiwe oya mwene mutangure. Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Bwana sifiwe sana. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Mpwemu w'Imana ahari mu buzima bwacu yemezanya n'impwemu yacu avec agapetit te, impwemu yacu. Amina. Yuko turi abana b'Imana. Hari kizana conviction mu mitima yacu, hari kitwemeza yuko tumaze kwakira Yesu twacitse abana b'Imana, kizana conviction. Uwo ni
muhemu w'Imana avyemeza muhemu yacu. Uravyumva? Rimwe na rimwe hari n'igihe avyemeza muhemu yacu, ubwenge bwacu na intelligence yacu itarabikaputa neza. Ariko hari conviction, hari icemezo dufise mu mutima ko turi abana b'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bwana sifiwe sana. Nimba turi abana, turi nabande basamuragwa. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Haleluya. Amen. Ndashaka rero uyu murongo muwusubiremo, abana bawusubiremo. Bwana sifiwe sana. Kuko je shetani ari mu bantu ba motiva guserebra Imana vrema. Iyo ndamwibutse nca naka. Kuko numva umenga sinzi ko mwe mwabaye muri primaire, hariho abana usanga mwakuze mwiriza. Hariho abana bari bazi kuzomera, akakuzomera ivyana bimwe bikama bitaha vyarize. Uravyumva, hari abana bari bazi gucokozana muri primaire. Rero je kenshi hari amaverse menshi atuma numva umenga satani ndiko ndamugirira vya bindi vyo muri primaire. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu uravyumva, hari amajambo y'Imana nibaza ko satani atahura kurusha abakristo benshi. Na Yesu yaravuze ngo na satani arabizi n'abadayimoni barazi ijambo ry'Imana. Nico gituma ikintu ca mbere satani agerageza gukora mu ishengero ry'abizera no kubanyegeza kumenya ijambo ry'Imana. Kuko harimo ukuri gushobora guhindura ubuzima bwawe muri fraction de seconde iyo wagutahuye ukaguhishurirwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ntituri abana gusa ariko turi n'abasamuragwa, turaba héritier. Muri testament y'Imana nuko itazopfa. Kwanza testament nakuyeho iryo jambo je m'excuse, kuko testament yandika umuntu azopfa. Ariko basi muri ordre ya héritage y'Imana quelque part muri liste akazina kanje karimo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sindi umwana gusa ariko mfise n'umugabane kwa papa, mfise na héritage kwa dadi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Maze kunywana n'Imana sinagizwe umwana gusa ariko nagizwe héritier. Sinagizwe héritier gusa ahubwo nagizwe co-héritier hamwe na Kristo. Uravyumva, mfise part hamwe na Kristo. En d'autres termes, Kristo ni grand frère. Aba petit frère ba Yesu, amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Haleluya. Mubiravye muri genealogie yanyu hari ahantu harimo Yesu. Haleluya. Aba petit frère ba Yesu n'aba petite sœur ba Yesu. Bwana sifiwe sana. Aba petite sœur ndabakunda barazi ku manifesta. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bashaka kunyuma mu murongo tukavuga duhagaze. 16 na 17. Haleluya. Duhagaze. Bwana sifiwe sana kuko ini position. Bwana sifiwe sana. Ini position. Haleluya. Ntitwoserebra Noel ngo twambara amaruje, uravyumva? Urabona, twambara amaruje tugire n'ibindi bintu byose hama twibagire vraiment ko uyu Yesu yaje kudupositiona. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Dufise igihagararo c'ubwana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Muri famille hariho place z'imbere ziri réservé kuri mwebwe atawundi yicara kuzicara kwa abana. Je na wowe turimo mu bicara ku ntebe z'imbere. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Naba bana bikengera uyu munsi protocole irabicarika imbere. Haleluya. Amina. Nimwashika no mwijura abamareka bazokora protocole. Hari igihe abamareka baza kubonekera abantu bakabapfukamira. Abamareka agaca batereka kumfukamira. Ndi umukozi nka wewe. Haguruka. Ariko Bibiliya ivuga ngo umunsi tuzoza nibo bazokora protocole, ariko bazobaza kubaza Yesu ngo aba ni bande baje? Aba ni bande? Haleluya. Yesu ni wazodupresenta azovuga ngo aba nabogeje imvune zabo, nabafashe impuzu zabo bayoza mu maraso ya wa mwagazi w'intama. Yesu ashimwe cyane. En d'autres termes, langage ijuru rizokoresha mu kutujustifia, c'est un langage juridique. Aba nabameshe imvune. En d'autres termes, aba nabashikije la justice de Dieu.
en répondant favorablement à l'œuvre de Christ à la croix. Aba nabashikije ukugororoka kw'Imana mu gushitsa ivy'Imana isaba. Ivyo navyone nta bundi buryo bwo kubishitsa atari ukwitaba kamo k'ico Yesu yakoze ku musaraba. Aba nibo baje. Yesu azotangura kutwakira no kutwiyegereza. Yesu ashime cyane. Amina. Azobana natwe imyaka 1000. Haleluya. Tuzogaruka tuze gucira imanza amahanga. Tuzofata inkoni y'ubugabe duce imanza. Haleluya. Nkuko Yesu azobaje guca imanza nk'umwana, natwebwe nk'aba petit frère tuzohagarara nawe ku munsi wo guca imanza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntuzoba ukimeze gutyo, ntuzoba ucidoga gutyo honya. Ntuzoba ugifise niyo mind yo kuvuga ngo je ngo narahweresha ngo twengo twahwereye ngo izuba rya Bujumbura. Oya. Uzoba uri muri position d'office. Iyo uri mu uyu munsi naho utayitahura neza, ariko ico gihe uzoba wamenye neza ico wagizwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Dusubiremo rero. Vuga uti mpwemu bwiwe. Subiramo cyane. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu. Ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ninde cabona ko turi abana b'Imana? Ninde cabona? S'abantu. Ariko c'est Dieu lui-même au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Niwe cabona, niwe abishingira intahe, niwe avyemeza. C'est lui le témoin. Si pari na marene wa mariage, sabajama bawe, si pastori wawe, ariko mpwemu yera niwe abwirikanya ni mpwemu yawe, non seulement ko conversa ni mpwemu yawe, ariko il est le témoin unique, ashingira intahe, sonship yawe, appartenance yawe, ubwana bwawe. Haleluya. Amina. Ku murongo wa 17, ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa. Murumva yuko dutangura turabaragwa aba héritier, hama kandi ko uravyumva ko héritier, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa. Siko nous sommes des héritiers et en même temps nous sommes ko uravyumva yo twongeye ko n'abantu bari hamwe kwa partena kuri même statut ya héritier. Akonza ndavanga reka ndabusubira muri wa 17 rero ntavuga ta commentaire. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe, ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Asanga ubabazanwa na Kristo uzohabwa ubwiza hamwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Nkuko yababajwe ahejeje kubabazwa agahabwa ubwiza, nawe inyuma y'imibabaro uri kuracamwo hariho ubwiza bukubikiwe, hariho ubwiza uzokwambikwa. Haleluya. Souffrance ni indicateur ya récompense. Amen. Amina. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Muhagaze gutyo rero, ndagomba kurangiza ndababwira ngo igihe Yesu yavuka, basi ni mwicare ngire conclusion. Igihe Yesu yavuka, Bibiliya itubwira ngo, nane ndababaze nk'abana kandi muce mukirize. Igihe Yesu yavuka ninde yashatse kumwica? Herode uyu. Ba Herode ni batatu muri Bibiliya. N'uyu. Oya, navuze mwami Herode ni batatu muri Bibiliya. N'uyu. Hariho Herode yaciye umutwe wa Yakobo, hariho Herode, ba Herode ni benshi muri Bibiliya. Hariho Herode yacishije umutwe wa Jean Baptiste, hariho na Herode yashatse kwica Yesu. Haleluya. Siko Bibiliya itubwira ngo igihe Yesu yavuka, Herode yagize gute? Yavuze ngo nimunyereka aho ari, uravyumva nanje nje kumusenga, ariko ofo yagomba kugira gute? Kumwica. No musi muri kino gitondo numvise mpwemu yarambwira ngo impwemu ya Herode iracakora. Haleluya. Ni impwemu ifise ishusho ya adoration, ariko muri fond ifise objectif yo kweradika no kudetruiza la personne de Christ. Herode yabwiye abagiye kuraba Yesu no kumushikanira ngo
munyereke nanje uwo mwana ndamusenge. Afise ishusho ya adoration, afise ishusho y'umu adorateur. Ariko kandi objectif yiwe si adoration. Objectif yiwe niyo kwifufira no kuyensera mu bari muri adoration, ariko bafise intumbero yo kumwica. Niko yabigenjeje gushika na marayika abwira Yosefu ngo hungisha uwo mwana. Mwana arahungishwa kugira ngo ntarandugwe, kuko hari ikintu cyako kirakurikirana objectif yiyo. Ariko kandi ngiri conclusion mvuga ngo biracababaje no mu gihe cacu, kuko uyu munsi mukuru turiko turahimbaza Noel mu isi yose gushika na hano abashinwa basigaye bahimbaza Yesu. Bamwe bataranamumenya na Dubai decoration ya Noel irahari, uwaheruka mbeshuze. Uravyumva? Isi yose irahimbaza Noel, ibisagara byose birahimbaza Noel, amazu yose bahimbaje Noel. N'abana banyu mwega abakristo uyu munsi mwabaye abatawunere, kubera je ndamwe n'abantu basirimuka nabi n'abakristo bagasirimuka bagenda kureba Bibiliya. Hari nabuze ubonye aje mu makesha ya Noel ukamenga nyene yavumbuye ibintu, ukabona umuntu inda nindesha umugabo yambaye Père Noel umenga hari ibintu wavumbuye. Uravyumva? Ukamenga turi umunsi wa Père Noel. Ujya mu jama Père Noel naramubonye mu Faransa, wewe afise na biro yiwe baramwandikira makete. Abana banyu bari ku mashuri batababwira Yesu, bababwira Père Noel. Mwashika muhira mukagira gutyo honye. Ejo nako navugana na Pastor Makaka arambara ko uravyumva bobo barigisha abana babo yuko nibo babazanira makado ya Noel. Mwebwe abana murababwira ko mwibaza ngo mwasirimutse cyane mwabigize ibya hatari, ngo ejo ngo Père Noel ngo azoza ngo muzogira gucyanya, kuko ari byo babagira bati no. Iyo ni mpemu ya Herode isa ni yadora, ariko ifeza disparaître la personne de Christ. Nimwataha mukagenda kugira iminsi mikuru ya Noel, uravyumva, aho mugenda guhimbaza Yesu ashimwe cyane, aho muronka occasion na opportunité mubwira abantu tutiko turacelebra victime expiatoire yashoboye gushitsa justice y'Imana, hamika ashobora kutureconcilia n'Imana, tukaba twaragizwa abana. Iyi message ndababwiye ni ngufiya, ifise points zine. Vuga uti kimaze gikwije amategeko, hama kigatangwa, hama kikatwuzuza, hama tugacika abana. Simple message. Naho uyu munsi mwese mwofata kuri WhatsApp zanyu mukandika ko text basi. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amen. Uravyumva apana vya biti bigira bigwe canke n'ibindi byose. Oya, uravyumva apariyo deco ya Noel harimo message. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimwemere ngo impwemu ya Herode ishaka kuzimanganya Yesu. Mwebwe muri communauté izogwanya iyo mpwemu, muri communauté izokomunika generation yuko uyu munsi mukuri si célèbre unyegeje ibanga rikomeye kuri humanité. Yesu ashimwe cyane. Mwe muri mu bantu muzobwira abana banyu ivyakoretse n'ivyabaye n'igituma duhimbaza uyu mwanya. Mwebwe muhari kugira ngo mutange hamwe na vague ikomeye irimo amafaranga menshi, ama business menshi mu isi y'urudandazwa agira chiffre d'affaires ziva kuri 50% gushika kuri 80% kuri uyu munsi gusa uku kwezi kwa 12 kubera Noel. Uravyumva, Noel yaramaze kujamo business nyinshi, uravyumva, ku buryo Yesu aranyegejwe. Ariko nimba hari abantu bazotuma Yesu aja hejuru akamenyekana akavugwa, eh bien c'est l'église du Seigneur, abakijijwe. Ako namwe ni mwaba faible, vague izobahitana, hama namwe mukomunike ivy'isi rikira dukomunika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Ndarangije. Imbere yo gusenga ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Uyu munsi nico nitwa umunsi mukuru, nico nita celebration. Ndasenga ngo ndonke réponse nziza kuri question nshaka kubaza. Sivyo? Hari umuntu ari muri kino kibanza ari kuvuga uti jewe mu buzima bwanje sindanywana na Yesu, sindi reconcilia n'Imana biciye mu gikorwa ca Yesu, sindafata decision yo kumwakira kugira ngo ambere umwami w'ubuzima bwanje. Ndakunda ivy'Imana, ndaja gusenga, nuno munsi uri ngaha, ariko nta munsi wibuka ko iyo decision wayifasha. Uburyo ufise bwo gucelebra Noel bwiza bwa mbere bubaho
atanu bwa kabiri, nta na classe mihari ngo hariho n'ubwa gatatu n'ubwa kane, bumwe unique. No kuvuga uti uyo mwami ndamuhaye ubuzima bwanje, uwo mwami ndahisemo kumwatura no kumwizera no kumwemera nk'Imana yanje, kuko Imana barayiyemerera. Imana si kavukire, Imana ntibayiragwa n'abavyeyi. Imana urayatura ukayizera ukayiyemerera. Amina. Nimba uri ngaha rero ukavuga uti uyu munsi by'ukuri ndumva ashaka kuba reconcilier n'Imana, uyu munsi mukuru ntundengane, itariki ya 25 agiye kuba umunsi wanje aho nsubiye, uravyumva, aho mpisemo guha ubuzima bwanje Imana. Haleluya. Ndashaka uduze ukuboko, ndagomba wewe kugusengera. Uri joie yacu no munsi muri kino gitondo. Nimba uhari ndashaka juste kubona ukuboko kwawe aho wicaye mu ntebe yawe. Imana iguhezagire. Uwundi ari ngaha anya avuga ati ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu, uravyumva, ubwa mbere uvuga uti ndahisemo kumwakira, uyu ni umunsi mukuru. Imana iguhezagire na wewe hajya. Haleluya. Imana iguhezagire, Imana ibihererwe icubahiro. Haleluya. Uyu ni umunsi mukuru udasanzwe kuri mwebwe, uyu ni umunsi udasanzwe, iyi ni decision ikomeye. Haleluya. Wewe uri hano waje gusengera hano, Bwana sifiwe sana. Iki ni kintu umuntu atakubemberezera, ni decision personnelle, n'ingingo ufata ku gatwe kawe ukavuga ati uyu munsi ndahisemo gukurikira Imana yanje ibihe bidashira. Haleluya. Amen. Abo nabonye badugije amaboko, muhaguruke muri izo ntebe zanyu, tugiye kubasengera, tugiye kubashimira Imana muri joie yacu muri kino gitondo, buri munezero wacu muri kino gitondo. Haleluya. Imana ibahezagire aho muvyagurutse ku ntebe yanyu, nawe Imana iguhezagire. Nawe Imana yaguhezagire, sira nakubonye. Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Umuntu avuga ati uyu munsi n'umunsi wanje. Bwana sifuye sana. Amina. Rero muze ngaho imbere tugiye kubasengera no kubashimira Imana, gukengurukira Imana ku bwanyu, kubaherekeza mu mutima wo gusenga no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Haleluya. Hariho kategori y'abantu ba kabiri numva ashaka gusengera. Hariho abantu bakijijwe bamaze kwakira Yesu, ariko bavuga ngo ubuzima bwanje ukuntu nabubayemwo mu makosa menshi budahesha icubahiro Imana, ndumva naragiye kure y'Imana, meze nk'umwana w'icangazi, ariko uyu munsi ndumva kuri uno munsi wa Noel ndagomba kuba reconcilier n'Imana, ndagomba kugaruka mu nzira y'Imana. Nawe nimba uhari ndashaka kugusengera, uvuga uti ndagomba gusubiza ubuzima bwanje mu rugendo rwiza rw'Imana. Warakijijwe ariko kubw'impamvu kanaka z'ubuzima n'ibindi byose umera nk'usubira inyuma, usubira ku byo wavuyemo, ku byo wadashwe. Nawe ndashaka kugusengera uyu munsi. Nimba uhari uze ngaho imbere dufate umwanya wo kugusengera. Haleluya. Umuntu avuga ati Imana ndagomba gusubira mu rutonde rwawe, ndagomba gusubiza ubuzima bwanje mu rutonde rwawe. Haleluya. Ishengero ryose duhaguruke, tugiye gufata umwanya wo gusenga, tugiye gusengera abantu b'Imana, ariko kandi natwe dushimira Imana kuri ibi bikorwa bitatu Imana yakoze. Imana yironkeye ikimazi ku bwacu. Haleluya. Imana yaduhaye ikimazi caratanzwe ku bwacu, ikimazi caratunwanishije n'Imana. Hirya y'ivyo twagizwe abana b'Imana. Haleluya. Ni impamvu yo gushimira Imana kubakijwe mwese muri kino kibanza. Nico gituma nabasavye ngo muhaguruke mwese mu ntebe yanyu, muvyaguruke mu ntebe zanyu, tugiye gusengera hamwe, twatura dushimira Imana, dukengurukira Imana. Igihe tuza kuba turiko turasengera aba tubasubirizamo amajambo yo kwatura Yesu umwami n'umukiza wabo, mwebwe namwe mubandanye musengera mu ntebe zanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabona abariko baraza muje kwakira Yesu canke muje icaye co cose muraza gukurikira amajambo. Karibu ngaho imbere. Reka nsabe Fiston abegere, ndashaka musubiremo aya majambo inyuma yanje, muvuga uti Mwami Yesu. Aba bahagaze ngaho imbere muvuge tuti Mwami Yesu, kuri uyu munsi ndahisemo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Uhanagure ivyaha vyanje vyose, unyogesheje amaraso yawe. Kuri uyu munsi ndahisemo kukwizera, kwizera ico wakoze ku musaraba. Kuri uyu munsi ncitse umwana w'Imana,
kaze Yesu mu buzima bwanje, kaze mpwemu yera mu buzima bwanje. Kuri uyu munsi ncitse icaremwe gishasha kubw'ico Yesu yakoze ku buzima bwanje. Urakoze Mana ku mbabazi zawe izo wangiriye ku musaraba. Urakoze kumbabarira, urakoze kunyita umwana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Twese dusengera hamwe, ndagomba gusengera ishengero ryose, ndarangiza sengera aba bantu. Ndashaka gushimira Imana ku muntu wese ari muri kino kibanza wakijijwe. Dushimira Imana ico yakoze mu buzima bwacu, dushimira Imana igikorwa kidasanzwe yakoze, dushimira Imana umusaraba, dushimira Imana ikiguzi, dushimira Imana ikimazi gikwiye gitunganye. Haleluya. Mwami Yesu, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza, muri kino gitondo ciza. Mana, turi hano Mana tugushimira ibikorwa vyawe vyiza, ariko Mana tutirengagije Mana igikorwa gikomeye wakoze Mana kuri uyu munsi udasanzwe Mana, aho Mana twibuka ko umwana w'umuhungu yatuvukiye, wavuzwe ngo azokwitwa Emmanuel, uwo ubugabe buzoba ku bitugu vyiwe. Uwo niwe yaje gukuraho icaha c'abari mu isi, uwo niwe yaje gukuraho icaha c'abari mu isi bose, kandi uwo niwe yaje kudutunganya no kudutunganishiriza kugira ngo ashitse ukugororoka kw'Imana, hama biduheshe kunywana n'Imana, hama tumaze kunywana n'Imana dusubire mu kibanza co kwitwa abana. Ndagushimira abana bo muri iyi nzu muri kino gitondo, ndagushimira abana bariko baradukurikira kuri internet muri kino gitondo, ndagushimira abana bari muri kino kibanza muri kino gitondo, ndagushimira abagizwe abana bose bakoraniye hano hantu baje guhimbaza uyu munsi mukuru wa Noeli. Ibi Mana birafise akamaro, birafise n'insobanuro guhimbaza uyu munsi mukuru, ariko Mana mu ijuru uyu munsi mukuru icawuteye na mission ya wowe Kristo yaramaze gushitswa mu buzima bwacu. Hariho benshi Mana mission yawe itarashitswa mu buzima bwabo, ico warangije kitarashitswa mu buzima bwabo, icakuzanye kitaraba accompli mu buzima bwabo, ariko twebwe twakoraniye hano muri kino gitondo icakuzanye muri rya joro ryacu caramaze kuba effective mu buzima bwacu. Igihe twakwakira reconciliation yarabaye, twaranywanye, turabana, turaba héritier, turaba co-héritier, dusangiye na wewe ku mibabaro nkuko dusangiye na wewe kuri gloire. Ndaguhaye icubahiro Papa wo mwijuru, ndashize izina ryawe hejuru. Iyi ni impamvu yanje yo kugukorera, iyi ni impamvu yanje yo kuba mu nzu yawe muri kino gitondo, iyi ni impamvu Mana itumira ikoraniro ryose, iyi famiye ingana gutya yarabayeho ikavuka. Abana bavyawe mu mpwemu, abana bamenyanye na wewe, abana bahindukiye, abana bamenye izina ryawe, abana baguhindukiriye. Mana turagushima ico wakoze kuri uyu munsi wa Noeli. Mana turagukenguruka ibikorwa vyawe vyiza warakoze Mana. Ubu benefices z'ubumana zose zirashobora kudushikako, ubu heritage yanje irashobora kunshikako, ubu ivy'abana bahabwa ndashobora kubihabwa, ubu ivy'abana bababikiye ubu ndashobora kubihabwa, ubu ivy'abana wabemereye ubu ndavyemerewe, ubu ivy'abana aho bashika nande ndahashika, ubu ko abana bashika mu cumba ca Papa nande ndashika mu cumba cawe. Mana ndaguhaye icubahiro, wampaye uburenganzira, wampaye uburenganzira, warakoze kuvuka mu isi kugira ngo nshobore nanje kuvuka mu bwami bwawe. Warakoze, mbega amavuka meza, mbega ivuka ryiza, mbega ukuvuka kw'igiciro, mbega ukuvuka, mbega ukuvuka. Oh, twaravyawe, 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 twaravyawe. Wavyawe na Maria kugira ngo dushobore kuvyagwa na mpwemu, wavyawe kwa Maria kugira ngo dushobore kuvyagwa, dushobore kubaho mu mpwemu. Twari twarapfuye ariko twagizwe bazima kubwo kuvuka kwawe. Haleluya. Ndashaka turirimba indirimbo bivuga ngo iyaba noronse vraiment ijwi nk'iry'abamarayika. Haleluya. Sinzi ngene ivuga ariko murayumva. Haleluya. Amina. No vraiment amajambo
yaba twoyaronka muri kino gitondo, yaba twoba dufise amajwi meza nk'ay'abamarayika, haleluya, haleluya, kuko ishimwe ryawe muri kino gitondo nk'uko byari bikwiriye, Yabanorose amajambo akwiye agira n'ijwi ryiza nk'iry'abamarayika, iry'abamarayika, ndiko ndavuga kukugira Yesu, kukugira Yesu byamaze inyota, wambereye igitangara igitangara, Beninde yo nkunda,